Hey, 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 vibajya hey, 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 vibajya hey, 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 hey. Uwo twidondora. Yes, it's your boy Neokwizera Adolphe Joseph, aka Ado Josan, the original Burundian boy, not made in China, Mr. Origin. Wavukiye he ryari? Navukiye mu Burundi mu ntara ya Ngozi mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1991. Ukiri umwana woba wakunda iki? Nkiri umwana nakunda kujyana na papa gusenga and nakunda kuririmba muri korali y'abana, nkakunda no kuvuza ingoma. Woba wubatse? Oh yeah, I'm single. Apa ku muziki hari ikindi kintu woba ukora? Iruhande y'umuziki ni umuganga, ndavura, meaning that nkaba ndi umu entrepreneur. Carrière yawe y'umuziki wayitanguye gute? Iby'umuziki nabitanguye mu mwaka wa 2010 nibwo bwa mbere nagiye muri studio, but imbere yaho nyine kwako my dad is a pastor, nakunda kubikora, nakunda kuja muri korale, nkaririmba muri korale z'abana, ndirimba no muri korale z'ugwaruka, and then mu nyuma shifting muri korale z'abakuru, and then mu nyuma champitamo gutanga gukora secular. Esheki yawe ya mbere muri carrière musicale byagenze gute? Indirimbo imaze gusohora ikangora ni indirimbo nari napanze nemeranije no tuza kuyikorana, hama shitse iyo naringiye uwo muntu sanga sihari ari mu bindi, hama bice birahinduka, bice ngombwa ko ndayikorana n'undi muntu, kandi byabaye ngombwa ko mpindura itike y'indege inshuro zigeze muri zine zose, uba byarangoye cyane gose. Hari igicurarangisho wobuze kuvuza? Ndagerageza kuvuza gitari na piano. Live canke playback? Nkunda kuririmba live. Woba mu gihugu ikihe? Mba mu gihugu cyitwa Finland, ni muri Europe y'amajyaruguru. Nkaba nagiyeyo mu 2009. Iyo uje mu Burundi ubuzanywe n'umuziki? Oya, banzanye icyambere nambe bazanye no kuraba umuryango wanje no kuramutsa umuryango wanje. Ikigira kabiri banzanye n'utundi tuntu nikora, ndafite utundi tuntu nkora ngaha mu Burundi, nk'igice cha entrepreneurship. Ku bwa gatatu niho mbanzanye n'umuziki, numva umuziki wa gatatu muba binzanye. Hajya ngo abaririmbyi barakoresha imiti kugira bamenyekane, byo bari ivyo? Ivyo sinshobora you know, to be exact, kuvuga ukuri kwavyo kuko je ntabyo ndakoresha. Kiretse uwo yarabikoresheje niwe yashobora kubivuga, gusa jewe ntavyo nzi, nta kuri kwavyo ndabizi, ariko ndavyumva gusa. Hari umukobwa umaze kudiraga kanga? Ntibirigera bimbako. Iyo ushitse ino nko mu diaspora wifata gute? Icyambere coco, iyo nshitse ngaha ndaryoherwa kuko mba ndi muhira, mba ndiko ndumva ururimi, mvugana n'abantu mu rurimi twumvikana, kandi mba nkumbuye ivy'iwacu, so birangyohera cyane gose gushika iwacu, mu biwacu, mu vy'iwacu. En tant que diaspora kuririmba hari ico byo bikungukira? Kuba ndi muri diaspora biramfasha mu kuronka uburyo nshobora gukoresha mu muziki, biranyorohera, ariko bikanambabaza kuko mba ndi kure y'abafana bandi. Umukobwa w'imico n'akaranga kubgawe aba yambaye gute? Kuri jewe umukobwa w'imico n'akaranga ni umukobwa aba yambaye confidence, umukobwa afise confidence, azi wariwe, azi cyarico. Ndibaza niyo nyambaro nkuru kurusha inyambaro y'impuzu ariyo yose yo kwambara. Abajene banshi barakunda indirimbo zawe, wibaza ko byo biva kuki? Nanje ndi umujene, so nukuvuga yuko ndabaha ibintu nanje nuvuga ko nkunda, so urumva usanga ari ya spirit yanje ndiko nda transfera ku bandi. Ndibaza niyo mpamvu indirimbo zanje zikundwa n'abajene ndibaza. Kanshi barakunda kuvuga yuko amajambo wowe uririmba adahesha agaciro akaranga kacu ku Burundi, byo bari byo? Ndibaza neza yuko kuba ndi umuririmbyi, nta umuntu wa mbere afise afata iya mbere, cyangwa abantu wa mbere afata iya mbere kugira ngo bateze imbere imico n'akaranga ku Burundi n'abaririmbyi. Rero nta kuntu jewe nyene wa muntu afise
afise responsibility yo guteza imbere umuco n'akaranga ashobora gusubira inyuma kugira ngo nze guhonyanga imico n'akaranga. So ndibaza neza yuko ahubwo hariho indirimbo runaka turirimba buri umuntu akagira translate akayisobanura mu buryo wewe ayumvisemo. Muri ico gihe ndibaza yuko ikibazo ntikiba gisigaye kuri jewe, kiba gisigaye kuri uwo muntu, kuko uwo muntu niwe abafise uburyo yumvise iyo ndirimbo n'uburyo yayisobanuye n'uburyo yayitahuyemo. Oleg umubwira iki? Free Oleg kubera yuko ndibaza yuko n'umwana akiri muto, arafise kazoza, kandi ndibaza yuko umuntu ari we wese arakosa. Rero gukosa ugahanwa ni byiza, ariko iyo umuntu amaze guhanwa ariga, iyo amaze kwiga naho ni byiza yuko yorekurwa kugira ngo aze gupratika ibyo yize kugira ngo abashe kubandanya ategura akazoza kiwe. Kolabo yawe ya mbere y'ibisazi ni yahe? Kolabo y'ibisazi maze gukora ni kolabo na Big Fizzo. Abafana bawe utubwiye iki? Abafana banje nibo bafana b'umuziki w'u Burundi, nibo bafana abandi bose. So nobabwira ati turakunda iby'iwacu, yes, but ikintu gikuru numva no kwipfuza kuzopansiona mu muziki mbonye nuko rutangura guha agaciro iby'iwacu tubigire priority, bibe priority, bije imbere kurusha ibindi, and then of course n'ibindi byandi dushobora kubikunda, ariko iby'iwacu bibe priority, niko guha agaciro iby'iwacu, kandi babandanye bakunda atari Josan gusa, ko babandanye bakunda no gushigikira umuziki w'u Burundi, I mean industry yose y'u Burundi yivikaga.